Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru abatandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku gateka k'azina muntu mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'umugabo wakoze ibintu bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Niyo tugira ngo tubashikirize wipfuza kuzajya abo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Numwe mu ba mbere baserukiye Burundi mu makungu. Ubuzima bwiwe bwabayemwo imibabaro idasanzwe n'ibushane bikomeye. Yasangiye rugamba n'intwari ikomeye mu gihe abiwe bo bari imbere mu barwanya iyo ntwari. Mu kiringo c'umwaka umwe gusa yabuze iyo ntwari, yongera abura abiwe kandi bose barishwe. Igihugu ca mbere yarungitswemwo guserukira Burundi byaragoranye ko kimwemera kuko camwita umwansi, ariko mu butama bwiwe nico nyine yasabye ubuhungiro kirabumuha, kinamuha n'ubwenegihugu. Yakoreye bihambaye Burundi nabwo bumuhemba umunyororo w'akarenganyo, anacirwa urubanza rwo gupfa, Imana irakinga. Mu mpera yanditse igitabo gihambaye ku mateka y'u Burundi. Iki gihugu yaserukiyemwo Burundi ubwa mbere ni icihe? Izina ryiwe ni irihe? Umutegetsi avugwa ni Ambasaderi Charles Baranyanka. Igihugu kivugwa hano ni Ububirigi. Ambasaderi Charles Baranyanka ninde? Izina rya Baranyanka rirazwi cane mu mateka y'u Burundi. Ni izina ry'umwe mu baganwa bari mu ba mbere mu kiringo c'ubukoroni bw'Ababirigi. Umuganwa Pierre Baranyanka yatwara intara ya Ndora Kayanza mu buraruko bw'igihugu, akagira icicaro mu Kayanza ahitwa Rabiro. Umuganwa Petero Baranyanka yari yarize amashuri menshi, arakarana n'intwaro y'Ababirigi, aranahunga igihe Ababirigi baje mu Burundi. Mu nyuma arahunguka, arashobora kumvikana n'intwaro y'Ababirigi. Yari umukristo, aranatuma abo atwara bahurumbira Eklezia Katolike. Aho ni mu gihe umwami Mwambutsa we yari yararahiye ko atazigera abatizwa. Yatahuye n'ingoga imigambi y'iterambere nko gutera ikawa, guca amabarabara, akanabitegeka rwose mu bo arongoye. Umuganwa Baranyanka yafatwa nk'uko ari we yagaba abaganwa b'abatare, mu gihe umwami nawe yafatwa ko ari umwezi. Abakoroni baragerageje gukorera cane ku gukebana hagati y'imiryango ibiri y'abaganwa kugira ngo biborohere gutwara. No mu gihe Abarundi batanguye gusaba ukwikukira, abakoroni bagumye bagerageza kuririra kuri uko gukebana kugira ngo bigize kure ukwikukira k'u Burundi. Imfura y'umwami Mwambutsa, umuganwa Rudoviko Rwagasore, niyo yagiye imbere y'abandi Barundi baharanira ukwikukira. Rwagasore yarakundwa cane. Umugambwe wiwe Aprona urakurumbirwa, bitera ubwoba abakoroni. Abahungu b'umuganwa Baranyanka aribo umuganwa Joseph Birori bene umuganwa Jean Baptiste Ntindendereza, nabo bashinze umugambwe PDC utabona co kimwe na Aprona ku bijanye no kwikukira. PDC ihinduka umukeba akomeye wa Aprona. Iyo migambwe yose yaremera ukwikukira, ariko inzira yo kubishikako ntibayibona kumwe. Aprona yavuga ko nyine yo kwikukira bigomba kuza vuba bwangu, ariko PDC yo yavuga ko kugira intambwe zitere zitujana ku kwikukira, nyine tugomba kugira intambwe tubanza gutera aho kugira ngo duhite twikukira. Ububirigi bwafatwa Kagasore nk'umwansi w'umukomunisiti. PDC buyifata ko yo igendeka ko yo nta kibazo iteye. Ikibazo gisanzwe ca politike kirahava gitandukira imiryango, gifatwa nk'ikibazo kiri hagati y'abatare n'abezi. Ariko ntivyari byo kuko tubibona ku muganwa Charles Baranyanka. Umuganwa Karori Baranyanka yavukiye i Rabiro mu Kayanza mu mwaka w'1935.
nawe ni umuhungu w'umuganwa Pierre Baranyanka yatwara intara ya Ndora Kayanza. Yarangije amashuri yisumbuye kuri Groupe Scolaire d'Entrida mu Rwanda imbere yo kubandaniriza muri kaminuza y'Ligue mu Bubiligi mu gisata cy'ibyigwa bya politike kuva mu mwaka w'1958 gushika mu mwaka w'1963. Naho bakuru be abaganwa Joseph Birori na Jean Baptiste Ndidezereza bari indongozi z'umugambwe PDC, umuganwa Charles Baranyanka we yari umunywanyi wa Apolona. Umuganwa Karori Baranyanka yarakunda rwose Rudoviko Rwagasore. Nk'abandi badasigana n'abarundi batari bake, Charles Baranyanka yaragize agahinda kadasanzwe aho yumviye igandagurwa ry'umushirangoma wa mbere Rudoviko Rwagasore ku wa 13 Gitugudu 1961. Inyuma y'umwaka n'amezi abiri, umuganwa Charles Baranyanka yagize akandi gahinda nk'ako aho bakuru be Joseph Birori na Jean Baptiste Ndidezereza bamanikwa ku wa 15/0/1963 bagirizwa kugandagura Rudoviko Rwagasore. Mu mwaka w'1961 umuganwa Charles Baranyanka yagenwe kuba icariho c'umuserukizi w'u Burundi imbere y'ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya. Mu mwaka ukurikiye agenwa kuba userukira Burundi muri CI. Ni nawe kandi yaserukira Burundi mu Bubiligi. Amabanga atari yoroshe kuko Ububiligi bwamufata nk'umwansi bafatiye ku byo yakoranye na Rwagasore akiri umunyeshuri. Bivuga ko umwami w'Ububiligi yanse kumwakira umunsi yari agiye kumushikiriza impapuro zimugena guserukira Burundi. Ariko asohotse yishura abamenyeshamakuru ko umubonano wagenze neza cane kandi ko imigenderanire y'u Burundi n'Ububiligi yifashe neza naho hakiriho utugorane dutoyi. Inyishu ziwe zaratangaje rwose, abamwumvirije bati wa muntu arazi koko iby'imigenderanire y'ibihugu diplomasi. Guhera ubwo batangura kumwubaha, mbere arambikwa umudari w'umwami w'Ububiligi igihe yarangiza ikiringo cyo guserukira Uburundi mu Bubiligi. Mu nyuma Ambasaderi Charles Baranyanka yagiye guserukira Uburundi i Paris mu Bufaransa, aho bivugwa ko yakoreye ibyiza byinshi Uburundi. Ibyo bihugu birubaka gufashanya mu bisata byinshi n'Uburundi. Aranatunganya urugendo rw'umwami Mwambutsa mu Bufaransa aribonanira na Perezida Charles. Yongera aratunganya muri ico gihugu nyine urugendo rw'umuganwa Samuragwa Charles Ndizeye, nawe nyine aribonanira na Perezida Charles. Naho yari yakoreye byinshi igihugu, Ambasaderi Charles Baranyanka yaratumwe ko i Bujumbura mu mwaka w'1967. Agishika yaciye hagarikwa yagirizwa ibyaha bibiri: konona amatungo y'igihugu no kubangamira umutekano w'igihugu. Icaha ca mbere yarakejejwe ko, ariko icaha ca kabiri aragipfungirwa gushika muri Mukakaro 1969. Aho arekuriwe, Ambasaderi Baranyanka yagenwe kuja guserukira Burundi muri ONU i New York, ariko wari asanzweyo yoba yarashoboye guhagarika iyo ngingo. Charles Baranyanka aca akora ku muyobozi wishikira mu biro by'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Libere Ndabakwaje. Uwo mwaka nyine umushikiranganji Libere Ndabakwaje yimuriwe mu bushikiranganji bw'ubutunzi ekonome. Naho nyine Ambasaderi Charles Baranyanka aramukurikira aguma ari umuyobozi mwishikira wiwe. Mu mwaka w'1971 igihe hafashwe abategetsi batari bake bava i Muramvya n'ahandi, Ambasaderi Charles Baranyanka yarahagaritswe yagirizwa ko yari mu mugambi wo kwica Perezida Michel Micombero. Mu ntango zo mu mwaka w'1972, Ambasaderi Charles Baranyanka ari mu bashiriwe urubanza rwo gupfa, Imana irakinga aguma mu munyororo gushika mu mwaka w'1974. Mu myaka yakurikiyeho no mu ntwaro zakurikiye, Ambasaderi Baranyanka ari mu bantu bagumye bacunzwe rwose n'ubutegetsi gushika mu mwaka w'1989. Mu gihe agarukanwa imigambwe myinshi muri za 90, Ambasaderi Charles Baranyanka ari mu bashinze umugambwe Abasa, ariko nawe yahavuye awuvamwo avuga ko umugambwe wataye intumbero ihinduka wo kurondera
ibiti gusa. Hakurikiyeho imyaka myinshi yamaze mu buhungiro mu Bubiligi aranaharonka ubwenegihugu. Muri 2015 umuganwa Charles Baranyanka yarasohoye igitabo gihambaye cane ku mateka y'u Burundi. Yavuze nyine ko icyo gitabo yacanditse mu kiringo c'imyaka 40. Muri iyo myaka yaranagarutse mu Burundi, arasubira ku Gatumba Irabiro mu Kayanza, aranaganiriza kenshi urwaruka rw'u Burundi. Ambasaderi Charles Baranyanka yaratugendeye mu ishirahamwe Focode aradusangiza ibiri muri ico gitabo, aranatuganiriza amateka y'u Burundi. Biragoye kuvuga ubuzima bwa Ambasaderi Charles Baranyanka, burimwo byinshi bitangaje, burimwo ubutwari budasanzwe, imibabaro ikomeye cane, guhemukirwa gukomeye n'igihugu yakunze cane. Ubuzima bwiwe burimwo ibyo twokwita ibihushane, umuvukanyi w'abakeba bakomeye ba Rwagasore ariko akaba umukunzi akomeye wa Rwagasore, uwo Ububiligi bwinuba nk'umwansi ariko yahavuye ahabwa n'Ububiligi nyine ibidare bibiri by'iteka kubera ibyo yafashije mu migenderanire y'u Burundi n'Ububiligi, uwakoreye ibyiza byinshi igihugu. Ari no mu baserukiye u Burundi aho bwinjira muri ONU muri Nyakanga 1962, ariko yiswe umwansi w'u Burundi imyaka myinshi. Naho yahuye n'ibyo byose hari ikintu gihambaye camye kimuranga, kwanka rwose injyane z'amoko mu Burundi. Mu myaka ya nyuma yarubakanye n'umukenyezi badasangiye ubwoko, umuhutukazi. Yaranakunda kwibutsa ko nk'uko byagendera abaganwa batari bake yonkejwe n'umuhutukazi. Umuganwa Charles Baranyanka yari yemera ko abaganwa bafise ibanga ridasanzwe bahawe n'Imana be n'abasokuru, kwama hagati y'abahutu n'abatutsi kugira barinde injyane n'ubwicanyi. Ko abaganwa bapfira igihugu yasa n'uwibitahura rwose, we yemeza ko abaganwa ari abasuku b'u Burundi kandi ko amagorwa y'igihugu yazanywe no guhangana kw'abahutu n'abatutsi kubera batagifise ubaja hagati. Umuganwa Ambasaderi Charles Baranyanka yitabye Imana ku wa mbere Myandagaro 2021 ku myaka 86 y'amavuko. Abantu nk'aba baboneka gake mu buzima bw'igihugu. Yagize neza kudusigira mu gitabo bye yari azi. Tubandanya guhimiriza abandi benshi kumurabira ko ntibaze bajane bumenyi bafise. Abagize amahirwe yo kumumenya bose bashimika kuvuga ubuntu bwamuranga no kwicisha bugufi kwiwe. Niruhukire mu mahoro kuko yarafashije u Burundi ku rugero rukomeye cane, naho yagiye aca mu magorwa akomeye cane ariko yagiye abitambukamo neza. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye, wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko kuvyondaho kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.